Umuntu TV tubitayeho. Hano ni ku Muntu TV nkuko mumaze kuvyumva, mwarakoze cyane kuba mwaratwizeye mugafyonda sabone, abandi mugafyonda subscribe kugira ngo turushirizeho kubana mu biganiro bica hano ku Muntu TV, kuko ari navyiza bidufasha kumenya ibivugwa n'ibitubereye na cyane twebwe nk'abami n'abaherezi nkuko data yabitugeze. Turushirizeho rero kumenya ibanga ryacu n'ivyo twahamagariwe twagezwe kubamwo. Uyu munsi tugiye kubana mu kiganiro kigira kabiri, izina rya data tumenye uko bamwe barivuga, mbega niko rivugwa koko canke hoba harimwo ikitagenda neza. Twibukanye yuko mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa ibice vyaho 9 n'umurongo waho wa 21 havuga inkuru yuko umugabo yitwa Paulo yahama abavuga izina ry'umucunguzi. None ko Bibiliya dufise yaciye mu maboko yabo nyene bahama izina ry'umucunguzi bagahama n'abarivuga, uyu munsi hoho iryo zina ryizegwa gutyo nyene canke ririmo ikibazo? Muhawe ikaze muri iki kiganiro tuhungukire byinshi n'inyigisho tugiye gufashwamwo na mwene data Yah'sef B Ineza kugira ngo turabire hamwe ico twoyikuramwo. Musangwe ikaze. Barabesheye umukiza wacu mu buryo budasanzwe, aho bavuga ngo yarasenze ngo avuga ngo mana yanje, nkuko tubibona byanditse muri igitabo citwa Bibiliya. Yugiye muri ngaha bavuga ngo Matayo ku gice ca 27 ku murongo wa 46 ravuga ngo nko ku isaha y'icenda banditse ngo Yesu asemerera n'ijwi rirenga ati Eli Eli lama sabakatani. Bacara bandanya ngo risobanurwa ngo mana yanje ni iki kikumpebesheje. Ubu n'ububeshi bukomeye, kuko bwa mbere umukiza wacu ntabwo yitwa Yesu, ubwa kabiri ntabwo yasenze asenga avuga ngo Eli Eli, ntabwo yasenze avuga uko. Mbega Eli Eli bisigura iki? Baramaze kutubwira ko Eli Eli bisigura mana yanje. Ni koko reka tubirabe ico uvuze uti mana yanje ico uba uvuze. Uku niko bimeze. Eli babitwandikiye gutya ni Eli. Ugiye kuraba Eli bigizwe n'amajambo abiri, hariho L na I. Iyi L niyo bavuga ngo imana, hama iyi I niza kuba yanje. Bakaca bavuga rero ngo Eli bisobanurwa ngo imana yanje, L I imana yanje. None L basobanuye ngo imana yanje ni igiki? Reka turabe muri dictionnaire ukungene batubwira. Muri dictionnaire yitwa The Oxford Companion to the World Mythology, turabe ukungene muri dictionnaire bagisigurira ijambo L. Baratubwira yuko L nkuko mubibona, baratubwira L was the ancient father god of the Canaanites. Baratubwira ko L ni igisengwa ca kera c'ikigabo, ni igisengwa c'ikigabo c'Abanyakanani, niko batubwira L. Iyi ni muri dictionnaire tubonye iyi. Tugende naho muri muri encyclopedia canke muri dictionary nyene, turabe ukungene batubwira. Tuje muri iyindi inye tugiye turabe iyi dictionnaire, dictionnaire yitwa World Book Dictionary, volume ya mbere. Tuzingurure turabe ico batubwira kuri L. Baratubwira L, a god of Canaanites,
ni igisengwa c'abanyakanani. Ese none abanyakanani barabaki? Abafise igisengwa citwa El barabaki? Abanyakanani turabaraba muri iyi Bibiliya yitwa King James Study Bible. Tuze kuraba aha mu itanguriro ku gice c'9 uko batubwira abanyakanani abaribo. Iyo tugiye gusoma batubwira aha turi muri iyi Bibiliya yitwa King James Study Bible 2nd edition. Tuze kuraba ngaha uko batubwira, murabibona baratubwira ngo the Canaanites were white. Abanyakanani bari abazungu. Abanyakanani bari abazungu. Bari abazungu nibo basenga El. Iyo El niyo yiyi igisengwa cyabo nico citwa El. Ico citwa El nico basobanuye ngo Imana, kuko Imana nayo ari gisengwa c'abanyakanani c'abanyagiputa. Imana nuko ibimeze, kuko niyo twogenda kuraba Imana muri iyi nkuzeyi muri iyi Wikipedia aho batubwira ngahanye. Reka twugurure turabe uko batubwira Imana. So aha baratubwira Imana Dieu unique ancestral de Rwandas and de Burundis. Imana encore connu sous le nom de Imene et Amon. Atubwira yuko Imana ishobora kuba ari Imone canke Amen. Iyo tugiye rero ibyo batubwira nyene batubwiye tugaza kuraba ngaha anye iyo Mana ukungene bayivuga Amon. Amon batubwiye niyo yiyi batubwira Amon si Amun. Tuza kuraba Amun, tujya kuraba Amun bacatubwira delivered from an assimilation of Amun and Ra. Amun Ra was the middle and new kingdom high god of the ancient Egyptian Thebes. Batubwiye yuko Imana nako Amon batubwira Amun ariyo Imana nyene. In Egyptian mythology as developed at the court center of Heliopolis, Amon and his female aspect. Batubwira ko Imana ari igisengwa c'abanyagiputa kingana Imana igisengwa c'abanyakanani, ari naho tubona ivyo bisengwa byose ari ivy'ubuyobe. Ndabashimiye cyane mwebwe mwese mwabanye nacu muri iki kiganiro kugira ngo twigire hamwe. Ufise ico wungutse bitwandikire aho munsi, ufise n'ico wongera ko bitwandikire ngaho munsi kugira ngo tuguhe umwanya nawe ugire ico udushikirije, aho ukebura ico ufise wunganira naco ukiduhe kugira ngo nubundi twigire hamwe twese turore ku uhoraho turi bazima twese atanumwe acumbagira. Mugire amahoro mwese aho muherereye. Abari Siyoni ubona ko hahinduriwe izina hakitwa Uburundi, n'abandi bari hirya mu bice bitandukanye, abami n'abaherezi murushirizeho kugubwa neza naho mu biganiro bizokurikira. Murakoze.